korora cyane ndiko ndagenda nduga nkano ku mudugo nkahemagirika cyane. Ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akura kuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247 inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Hari haciye igihe ndagenda igihe kinini naragiye no kwa muganga mu bitaro y'Ibetaniya baragerageza kumvura namaze indwi zibiri mbere barananca n'amafaranga menshi maze kuva byaragize agahengwe mugabo ngarutse ngaha muhira ca bitera bibandanye twakorokana cyane n'umudamu nari ifise nahavuye ngira ibibazo byinshi ntangura kunywa inzoga nyinshi zikaze itabi gishi bambwiye ko byavuye ku nzoga nyinshi n'itabi ukuntu nafashwe nkakorora cyane nonda ntangura kuvomesa amaraso aca mu mazuru no mu kanwa geza naho biratera ubwoba nyene amahaha maze kuja kwivuza bavuze ko amahaha yatobotse amaze kuba yaratobotse rero niho najaho kwa muganga bamera kwera amaraso yagumaze ari menshi aca mu kanwa no mu mazuru amaze kumpa ivyo binini amaraso ahavura arakama maze gukama kwera amafaranga naguma mbona gwira n'umurengera nkavura ndatanga muhira mu nyuma nyene ndiko ndaheraheza Burundi igipimo ca nyuma nasigaye bavuga ngo narakize mugabo inkorora ikagumamwo nguma numva vya bimenyetso narakorora nkakorora cyane. None mu nshuti ya bose waje kwivuza kinone jewe urumva nace ndabitura ndababwira ikibazo mfise n'ingene nagiye kwa muganga ko vyahavuye biguma bibandanya vya ndabitura ndababwira ko namwe murabe ico mufashije. Kugeza ubu umaze igihe kingana gite uvuye ku nshuti ya bose gufata umuti wawe? Kiringo c'indwi gira gatatu. Imiti yo ku nshuti ya bose baguhaye hari iki cyagufasha? Nukuri je irikiramfasha nukuri ubu yankorora nk'ubu umva maze gukorora umwanya utari muto ubu yankorora numva yaragiye ndashobora no kuzana nk'ibido y'amazi aho ndayikuyeho mu mwonga n'ahandi ho mu misi ntaratangura kunywa umuti mwampaye nukuri nakabido kananira gukura mu mwonga mu bw'ibido ndayiterura nkayikorera nkashikana ngaha mwebyo guhemagirika naho no kwiruka ubu ndumva ko biko birahera ndiko ndiyumva ukuntu meze uravura gose nukuri nk'ubu nabanjyana yego nukuri atanguvu mvumenga nyene noguma niryamiye nkorora mvuye ngaha nahajya nkahemagirika cyane nkorora nkagoca ngomba kwicara mugubaha hano no kwiruka yo ni inshuti yawe.